kandi ibikorwa ari byo byatugize aho turi cyane byabagize aho muri n'ibizotugira abo tuzobabo kuko bazageze no munsi umuntu agikora ugitera ibigori numenya ati ibigori bizoheka bibiri cyane kimwe kimwe ya uratera gusa ukavomerera hanyuma ceze ushimira Imana niho gusha gukubitwa n'izuba kigeze ubona gitotaye wibaza ngo kizokwamana cyane ariko twege gahunda ni kwikomeza gahunda ni kwikomeza niwo mugambi kawaida numva ko twofatirako twumva yuko ivyo tuvyumvikanako tusha twapurika reforme tukamenya ati buri akazi karatangu turatahura ko ndazi yese amufise impano nyinshi zigiye zitandukanye ibaze rero impano yawe twese twisize hamwe twese turazikoranya nk'uko uza gusanga mu minsi zaharabaye ibintu by'igidiri ngaha ko dushaka gutanga kuvuga ati reka rero dukora amasiri none amasiri twajya kupitara ya tukayagurisha ku manani none ayo amafaranga zacu turiko turakorera muri kwa gukora nyene tukamenya ati anya natwe akagroupe kacu hari anye kariko karakura kariko karakura twaguza akabotike twari murima ni vyinshi twaje gufasha abakeneye n'ubufasha ni benshi gusumba natwebwe rero muri uwo muryango wumva ko yoba urimo ko vyo bavyiza cyane kandi vyose ibintu umwe wese ukishoboza n'amamura abamagaye ati tubonane kugira ngo tubiyageko kugira ngo dutangurane azero ko twese nta numwe arigeze ahantu twese turacari hasi aha ni wumve ngo twese twicaye ngahe imbere ariko nta numwe ari hejuru yayo twese turangana mugabo turipfuza gukura tukagera kure aho tuzobana twese tugendera mu bimodoka bizimvazimvye ivyo nivyo nipfuza naryo hangiro hama reka duhanahana iciyumviro twese hagati yacu kugira ngo twese tubihurizeko hama twitahira amarembe tugira amahoro anatanda yaho kamereze ijambo koresha umwanya kugira ngo nawe agire kuko inama yayumvise numutumire kuko sumukomeje mugabo twamutumiye kandi ashobora kuba yagira vyinshi yo tubwira akaduhanurira muri bino bintu vya tuba turimo cyane muri industry gucyo akagira ico ashobora kutwunganira nk'umuntu abadusumvya uburambe mu kazi cyane ego abantu b'abakomedi n'abantu bakunzwe cyane kwisi nzima kwisi abakomedi n'abantu bahangana n'abantu bivyamamare kandi baba n'abantu ngo babakirozo tutugenegene ariko usanga rero abafite influencer nini cyane rero ndibaza muri mwe mwabonye umuntu yitwa ngo umufana wa comedy ari ngaha yaje mu nama ariko n'umufana wa comedy n'ujya yitwa Jay umva n'ibintu deje maze kubona abantu 1520 harimo umufana yayinishikiye umva ko ivyo nawe bifite agaciro rero bikashimira abantu baje ngaha no kuri je sinarinzi yuko ari abantu bamwe boza ngaha nkuko mwabonye nka icyumviro pastor yatanze hari abantu yavuze ati ndazi neza kuba hari abantu bataza kuza kari mwabyibone manyanga n'umuntu akuze uyu pastor avuga ngo turangana yego turangana kwera mufisa akazi kamwe ariko mwene murarutana urabona turi umuntu aransumba akurikirana cyane afite afurazi benshi yakoze igihe kirekire afite creativity irenze urumva munye muramenyana tuyu umuntu aransumba jewe nubwo nkaze je aransumba kebebo arabizi uyu yimbwa murabizi yuko akurikirana cyane n'abandi nyene ngara amazina nagenda umva murambona ku rubuga ariko ntari bwamenye rero je ndabashimiye mu byobero byanyu mwakoze kuza vraiment hamwe ikintu burya ngato mwomenya nuko muri mwebwe bamwe murabona ko ngo muraciyubaka ariko ubujyajya icyo bita ubujyajya nicyo kintu cyuzuye mu bakomedi canke abasineaste canke abaririmbyi benshi kandi bituma badatera imbere umaze ko nufisa uronka 1k kuri video wa posting ucone umengo utaronka 1k n'umwana umengo kwandikiye uzomwishureje icyo kintu rero kirakunda kubaho burya je ndi mu bantu nafashe kuboko pastor ndavuga ati peti yangu wewe tugira uko tugenda uko naramufasha je narakora comedy kandi naramukomedi ariko nkiyambika rijya shusho nka kujya basi nka Yesu akizi no kwisi yagenda mu bamaraya bakicara n'indaya
ariko kugira mwereka ati we burya turangana ariko umviriza ivyo ndiko ndavuga je nakinye comedy n'uje wengenera vraiment kubera visibility Imana yampaye jewe turasangira pe sivyo ariko ari undi muntu amaze kubona ko ari brand amaze kubona ko afite abantu followers benshi amaze kubona ko arenganye bamurenga basi ndabakororoka hafi je ndamaze kugira abagenzi pamfi abagenzi uku proche cyangwa umugenzi yitwa Famba kandi muramuzi ntaco tutakoranye ariko hari abapeti baza kumurondera bakadodora kaka nisaidie je nkabira na pasitora bizi yaramurondeye aramu monsieur ibintu muze kubishyiraho sivyo ibintu mujyana tuko turayaga ivyize kubikata sivyo ni vyacu tuko turayaga na karorero ntanze kuko nubwo vyojamwo nta kibazo je nayikomeye sivyo ariko vyiza kugira ngo twiteranye bigende uko sivyo Pastor amurondeye ntabatarondeye akire karirondeze ariko abakuze nabo ni barakujijwe n'abandi bantu baca bagara Doje nkaca mfata umupetati yangu njo je nkaca ndabikora nkaca mfata niyambika rijya shusho Famba bijyari gukora nkaca ndabikora kwereka imvuga ati none wewe ni wamenyekana jewe ntombiki ariko arabundi umuntu abonye ati upeti kana panda akaca jingitwa urumva akaca shavura umengo niwe akwiye kuba icyamamare wenyene par contre isi nzima abastare ni benshi cyane turabazi ba Chris Brown bari nk'abanyamerika bo ni nk'abastare bose ariko urabashira mu mutwe rero mwebwe ni muzogira ubujyajya uzokura ikintu kiyago mwicaye ngaha muzona kwibuka haraba ifoto ya souvenir hari abantu bazoraba ngo hiraba ngo ingene nagiye namba ujya munsi ukigaya kandi wame ngo watwitse urumva ni histoire iza muri mu bintu wigeze gukora rero ni wigaye ukuri menya yuko niwakunda cyane ivyo bintu ukabishiramo umwete kandi ukadodora umuntu akugaye acana naye je ndakunda creativity z'abantu bamwe ngaha burya comedy ni kintu kimwe ariko biratandukanye nkayi imbwa afise ukungene wakora kandi ni comedy Pastor afise ingene akora kandi ni comedy Kiebobo afise ingene akora kandi ni comedy kivugira ibintu ngo ni biye byo mu cité ngo peti ngo njo urumva rutuntu esesere gusa ko ashira mu mbari ya maefe kasongo yeye ntimbari ibiki nibiki ariko ibikitwa comedy rero mwebwe muri ngaha nimumenye yuko mushobora kuvyaza umusaruro opportunity yose ibonetse mu nzira iyi cankiriya uno munsi je ndinga magazi imbere ya ariko muri mwebwe ndazi hari uwonyandikira je kabura umwanya cenga mugara hambwe atwetse yangu kweri sina muda ariko uno munsi guvyaza umusaruro menya ko akantu gatoyi gusa gafate yuko ari kintu kinini uzokwibukira ko ati jewe burya bampaye amahirwe basi je ndabayete mwanyaje gatoyi je narigeze gutuma ko na ambassadeur w'Irinyamitwe mu nama y'abarunga ama TV online n'abajournaliste jewe abantu bari bazi bibazo babantu bigira aba intellectuel bandi bindo biga ama université bazangushoje amapero y'Ubufaransa y'Ubwongereza je nababwiye ati wala je nitwa naka naje ngaha kugira mu mbone ko naje candicara abo bari ngaho bose bagiye bamenye umva ico bita basi content creator gukrea content ahantu hose uri hari n'umusho kugwana mu kabare kubera bamumenye akamenya ibintu kubera bamufunge ewana hari umupeti twafunze ngo ukina bwabo ntacyo hari umuntu acaja kuraba ariko ukamenya ko ubiteguye n'icuza kubikora kugira ubivemo ntudekone cyane rero kuba mu content creator biratuma wamamara cyane utizeye ngo pasito kore ngo yadukoranije ngo nzomurondera ushobora no kutamurondera ariko akisanga muri haje arabapeti benshi abagenzi banje bakatiye ariko no munsi bareha ahagarara nawe gahagarara upeti yashaga kumana ivasha ko abafurozi urumva abafurozi twese turabasangiye ufite abafurozi 10,000 n'ufite 100 ntazogukange pe jewe ba Edison ba Chimamanda narabakandamiza kandi safurozi 30 bafite 200 rero ntimwigaye uko nyina ahubwo gwiza creativity muri wewe kandi mubikore cyane cyane uyu mudogo pasito
atarakora video basizibira afite muri telefone nta naho uwo mujana niwambwira ati peti yangu mperekeza ngiye gusinya kontra kubwira ati none video yanjye rateba ni masegonde nesi 30 seconde pigiriye amazina ibaza gira ibara n'imikashe acha tonde urumva ariko urumva yuko aravyaje umusaro ko no mugenda ariko yakoze akazi ni nk'umuboyi ntagenda ashobora kuja gusenga atahejeje akazi ko muhira urumva ariko muri mwebwe ari umukomedie muri mwebwe ashobora umwamaga ngo we peti uko wapi njo tucengiye mikora moyo ash nikirata camberera mu nzira na wayi genda ukoza akazi niwagira retari y'umuntu niwatevya umuntu kubera akazi n'Imana izovuga ati uyu muntu yatebejwe n'uburofa izo kwa kujya umuntu ari kiguheze kire mu kazi wahereje agaciro urumva rero mukunda akazi cyane mukora akazi cyane uno munsi twicaye ngaha ariko point 4 pastor bugi ibintu yabateguriye uno munsi ikintu kinini nyamukuru nuko bakomedye benshi cyangwa abandi bantu bari muri entertainment basi ndababwiza ukuri ko hadaboje nta modoka agira daboje nta parcelle agira cyo bintu ubikurikira mu ngo birasize ubwenge muri kweri ki imbwa lo comedy hatubaho umuhungu nyene yifitiye aga parcelle kiwe nkanje cyenda afite aga parcelle kanje urumva kandi nagakuye je nakaronse nkikora muri wakaje je mu bisanzwe nuko nyene je ndumuyu ayo mengo singenda ariko hari abantu bambwira ngo warazimye sawa kazima nazimye ariko cyenda afite umwana we mu nahangana mu gushira hajya ati uyu muntu uyu yitwa nta kibazo ikomeze apote je nabikuye muri wakaje nararonse amapo twe twariba aba diaspora bakora ba Saudi rero ubu ntibakirika kera bararibwa mahera menshi cyane rero muvyaza umusarizo opportunity récupérer ka kitu kwanza hama upambane n'ibindi ejo rero mubake ikintu nka basishobora kwitwa association ko jewe ari ibintu nkora ndibaza mwe nimbamo kurikirana ibintu byari ibintu bya politique nkora kisuko ndi mu politicien canke ngo nizenga ivya politique ariko hari ikintu bandiko ndubaka harano no dodora nkavuga ati wana nikagahungu urumva ni nzira nyine umuntu ashobora gucamo ariko n'urukundo na patriotisme ikabirimwo rero murashobora kubaka akantu mukavuga ati twebwe uko turi nga hari ibihumbi 5 hari hano ushira ibihumbi 5 kandi turacungana sivyo nimba ari pasito ayo mafaranga yatora mutiza kuja mu kibitoki cya Rugomba ahantu aba mukavuga ati mze turabonye aho tuzomuronderera suko basa iyi ni example sivyo umuntu wese kubera hariko umuntu yababwira ati kuko muri mu bari umuntu yababwira ngo urabona ngo tugira association ngo zozo cyanga amahera hama ya mahera mukayahereza umuntu kumara ikarondera itike yo kuja Dubai ariko mwamaze gukarikira ati uyu muntu turazi aho tumutorera ivyo bintu biroroshe cyane iyo ninzira imwe muri ivyo bintu mwokubaka bikabafasha ejo n'ejo bundi ukwezi guheze ukavuga ati wana mimi niko na chango nipatie ngira ndihe inzu patie ngira nkora ama video ngira ngure kaka microphone bumwe bwa imbwa kunda gukoresha nze ndakora video zifite ntuzenye ijwi gize urumva ibintu nk'ibyo rero icyo no basabira gusa mwebwe nuko mwokundana muje mubake ugo rutare gubumwe nihagire ubona ngo je ngo ndakuze nogara ko naka fumu mufasha gato ariko wibikire nakandi murakoze cyane dufate wowe kiyubira kwimba iribo zorwagoma amazi y'ubuntu foyo kuwa mbere kuri cyunga rizoje mwibikera foyo kuzo wa mbere kucyunga ryariba abana ni bari kinere ko ngo bayacafuza amazi uzongera kubana hagati yacu naho cyo usanga muri twebwe arakurondera muvyize ko ramugaye sivyo foyo ko rya wewe wapanze ko kutubwira yuko tukora ubu wa mbere kubikora tukakukatubera iki akarorero ibindi nibaza zabaye nyike zabaye nk'impanuro mwebwe muri gihe muri bakuru bacu muri bakuru b'abantu bose bari ngaho ko ari mwe mwabitegura vyigira bya byinshi mukora turabibona ivyo dukora mukabibona ivyo dukora twese tukayibona twese hamwe byo nawe nabona ati ukora ntavyo umugara mu munyegera byose bijya kumugaragara nawe ati nakayitwara nanjye ngo nsigereza kwitwara nkandi kujya mukuru wacu
no byinshi simanuro nta n'ibintu byinshi nakema ahubwo mwebwe gikorwa kinini kuri muri mwebwe mwamagize iki mwamwifuza ngene gutumera kunga uri ngaho imbere uri mu bana y'uwawe uravuga ati jewe nava muri kino kintu nkuwagitanguye shaka nzosiga izina rimeze uko kandi izina wubatse ukibiringo niryo uzosiga ariko uzova muri bino bintu ntagire n'umuntu mbere nk'uzi kuri wawe nta n'uko wamenye wigeze gukina na komite kubera ikizina wasize uri cafuje ariko n'abakora ibintu vyiza n'aba bose baraha bazituma abantu bazosiga barenda rijya zina ry'iwawe kugira ngo rigire ntagire aho rica igikorwa kinini umva aho kiri twebwe ibyaba mu nzu mwagize iki mwaduteguriye nicyo tuzogira iki tuzokwama dutegure mwebwe nyine abatukuriwe ngo ikindi nacyo ni ukunganira mwagiye muravuga bijyanye n'ubumwe ubumwe muri twebwe hagati yacu nibwo dukwiye gukomeza tugiye turabiraba mu bihugu bigiye bitandukanye nk'akarere mu bihugu kibanyi nka Tanzania u Rwanda burya bakorera ku kijyanye n'ubumwe abonye umupeti yajya irifa mutore kugira ngo bakomezanye urugendo kugira abahanuye mushikana nimba atazomushimira ariko akagira izina asize mbazo basize icyambere na mbere gushima ndashimye abateguye uno muhuro ariko nongera mvuga ati vrima nenda bishimye kuko nenda byite zigiye kirekire kuko tugiye kuraba abantu benshi ngaha amene tamuba twebwe nyine ngamu bastari bamaze kuronka ikico bita izina amaze gukubita agakreation kakaduga hejuru wamukoma hari jambo tugoma tuyamirize ngaha nyene vraiment serious kino cyitwa ivyunguka hagati yacu ivyunguka hagati yacu amenyeta umuntu akurondeye nimba ari ujya akurondeye ngo ukariko ukamwegere mukorana ukaza wumva ibyunguka basanga nk'umupeti ngaha we yabifatanije n'ishuri none ajye minose ndavyibuka narigeze kuba uko nyene ndajya minose bivanye n'icyo nari nkeneye guharabira nibuka nari na kurande rumwe nari umukomitiye kuko komite cyamba n'umufinaliste byose gusa hose byose ni impano ziwanje ndiko ndaraba gusaba ikiganiro ngicunguka kuko nari ndagikeneye ntanga amahera minevare mvuga ati ni byunguka ariko wamuja amavuga ati tuzohurire muri shuti sishimwe kumuvuga izina biro muri shuti ya filme ndakora ahubwo yampaye ba underground akoresha watikorana nawe muri wewe vipi chandira ya 50,000 igirarira mvuga ati none ibintu vuma ikintu hagati yacu vuma nitushimwe kuvugana gusa hari ikintu kiri muri twebwe nyene aho tokomeje umwe tugafatana mu nda tugahuriza hamwe ariko hari ikintu kimwe kigena kiravuga ijambo rimwe icunguka ndagukomera ukambwira icunguka ya indeke yayo vuma dukomeze ubumwe kugira ngo turabe ejo Burundi komeje ahantu tuzoyishikana tudasize tutaravye turirukiye amaronko ariko hagira ico dusize muri cyo muzosiganga abantu tuzosiganga kugira ngo tuzovuga ati Pastor Man yaragerageje dufashije uyu runaka yagize cyadufashije vraiment kandi nkashimira abateguye bino bintu vraiment jina yibonye kuri fibindire ngana ko mvuga ati lazima ndahishikira chama cameraman mvuga ati lazima ndahishikira vraiment ibi bintu vraiment dukomeze ubumwe tuze turakura ku kintu kijanye no kuvuga ati kugira umuntu mukorane umusaba uburyo kandi tubabarundi twese toteza imbere mwaraheza hanyuma kwita kintu cy'vyunguka nibaza ko nicyo bavuga ngo mbere cyo bashimikiye cyane barabaguhemukiye mugari baza ko ivyo byari bwatangure iyi nama yarabaye ntari bwawe oya ntari bwawe frame none umva okay ya nyuma sawa amari rero bisigura iki nibaza mu bantu twese twaje ngaha anye twibonye ibyo ubutaje ngaha ibyo nazoze kuvuga ngo urumva ngo nanje mu gihe navuze umwanya hari wabatumye Jesse hone hari umuntu yatumye akavuga ati jewe ndimwo mugabo ntamanya afise nze kumvugira hari watumye oya nta rumwe yabatumye bisigura yuko abatari ngaha anye
kuzotwinjiramo bizofata yuko decision yanyu akavuga ati none muramwemerera se mbagoro twatoshaka kuba yashimye kwikorana n'ibindi nibaza yuko aho onye udahari kumusaba vyavyunguka biremewe biremewe none muzobaho gute nuko rero ganibaza ko ivyo biratahuritse nta kindi ego sawa umva kuba ari ngaha navyunguka badahari nivyunguka usanga umuntu arakwandikiye uratevye kumwishyura cyangwa kandika ngo vipi agacapo ukazorindira ko kwandika icyifuzo ciwe ukabura rero uwo mwishyura gute ariko urashobora kwandika ati ni sawa umeze neza nahise icyifuzo iki n'iki nimba vyo gukunda mu nyeshuri situ ubibonye ucabona ati umuntu nimba kumwishyura birakenewe watera kumwishyura gatoya ngo uragara ngo kumbe ngo uko bimeze rero ngo tumwishyura ibiki cyangwa ikabukira urumva rero birasaba yuko namwebwe mwubaha bamwe ati abantu uko bimeze uko kandi izintu bakabaye byabaye kera ubu turi muri bishashe niyo mpamvu ino nama yabaye nibaza yuko ibyabaye kera ivyo byo kwibagira mpamvu twe dutanguye gushashe tumenye ati ubu turi muri bwa bumwe tugomba gukora gusa gushika kwihangira kandi tugakora ivyo twese twumvikanako twumva yuko turi bamwe kawaida niwe ubona yanyu ushaka kugira ati none jano vyancanze nkore gute no ko duhari muri bwa bumwe mu vyo gufashanya ariko kandi ku muntu ariko nkaje ariko arakora nonje kera muri byamwe ngoke urumva ngo turi muri groupe ngo twese turafashanya icyo bigaramira hama ngo bizikora we yasuko turi en groupe ku bantu ariko barakora murabitahura turi en groupe ku bantu ariko barakora utari barakora uwo muntu ni pembeni nuko ubundi kira abagenzanje wa star mvuga ati reka ndabandikire ndabe yuko byokunda ko tudozanya ujya kumvuze ko nabandikiye nkabona barangaye ko byampaye intege nke zo kusubira ndacika intege muri sino hava mvuga ati ndabavuze gusa muri aba bari ngaha barimo nibaze yuko kumvuze ko twaje ngaha bitazosubira ndashimira umugenzanje Gabi niwe yongeye kumpa courage yo kuvuga ati garuka muri game ubu ndabishima yuko twavuga ati twongere dukorere mu bumwe ataka kuvuga ati ngo zanye ibyunguka ibyo bintu birabangamye mu gihe tuba twaravuze ati twagize akanama ko gushika ngaha murakoze none ko mu gatumba cyemba muhira no mu gatumba bagati yaro bikate pasema na nakindi ibyo birasanzwe n'ukuri aya nagera hari rero tonga muri ibyo birasanzwe kushaka kuvuga ati no mu gatumba uvuga ati yakana depression gusubiza muhira ari abaca barenze bari hamwe ni Imana barindi mikoje rero bayafasha ubundi ikibuga ubuheruka twarahuye na Pastor Mani ambwira ati jewe ku buryo mudamandondera muca ku bande mvuga ngo urumva ngo fashe uku ngo gira uku unanje udasanganye nari ibintu biko biroroheza umuntu cyane sibyo aje avuga ati zokora inama kinagira ni gufyinata kino gufyinata kuwe none barabishikaje mushaka rero mukomera amashi kuko kiyobawe cyane hamaje ikindi kintu nagomba mvuge nicyo kijanye n'ukuntu mwavuze ngo twofata tugakontribuwa ngo nimba ari igihumbi ngo nimba ari 2000 bakaja ku muntu kanaka tuwoba twarashinze sivyo cyari ikintu cyiza kuri twebwe cyotanze n'umusaruro na mbere udasanzwe tukerekana ikintu ko turaharanira n'icyo tuzagerako ego nivyo none muri iki gihe hari gusanga umunyeshure asanga upambana na bw'abohera by'inzu n'ibindi bintu babizi kuko akenerwa byinshi okay none ayo mahera ako kantu k'aga contribution iyo condition muzoshiraho sinzi izoba iyo shobora korohereza bose korohereza bose nuko turi ngaha bamwe turabanda kandi turayizi cyora kibaza mu nyuma ngira ngo biheze uko bitarashikira cyashikire okay je rero ndabashimiye gushigikira impano zikiri hasi ivyo bigira bake guys ivyo bigira bake kwera hama nagomba shimire kandi nje kuvuga na idea ifisi nagomba gushima gusa shimiye na koresha umwanya twageze guhura nawe muri sinzi kwanyibuka muri shooting ya Mimba
mu buyinyuza kwa Famba sinzi kunyuka niyo yigeze kunera amaide arama amaide peti utegeza kugira ukuntu so kandi no shimira na Blessing Talk TV nayo novuga ko iri kwira bimfashamo imana zo gukomeza igenzane ibayindi bikoshi basikora nta by'amarongo nta by'ikinika ngo gufashanya kugira ngo twese dufashanye kugira nta muntu aba yarashitse ahageze yego sindabana ariko aravuga ngo umundi bakuru sindumaze ariko jya bakuru naho mbona ariko cyo nifuza nuko twodugira rimwe tukashika aho twifuza kugera ibyo rero kuvuga mwawe ako kantu uvuze ni keza kuri ba bantu bavuga ngo ivyunguka mwakumvise amwe bavuga ngo muzo gusaba ivyunguka abo uzoba turabetse okay no umuntu ngenda munzane pastor mani kawaida cyangwa undi muntu wese none gasho bigenda gute kugera shikira kuko ari cyo kwumva ngo ramamagaye bubanza ngo dushani pakiza ku mahera yanje nongere nirihe oya urumva ivyo muzobanze mu biharura mwabitahuye sawa nuko rero nibaza ko atavy'ubujyanye cyangwa kubisha wabo nuko twifuza twese gukora ikintu kizima twagera muri c'est tout iyo etape tuyivuye ko nungane gato y'umufere ko nicyo kintu cyitwa ngo ivyunguka cyangwa ngo gufashanya ujya muzobirabe neza iyo umuntu muhuje amaraso ari umuntu muhuza amaraso utaranivunagura akagufasha hari undi muntu muhereza no mamiliyoni akabura umwanya yumva ntaragufashe kabisa bikarangira ubonye umengo yawe rero yaba ujya umuntu muhuje amaraso nimba muhuje amaraso azogufasha wewe n'uzotangara ko nkaje mbonye abantu murafasha Jesse sibirenze bora bampa par contre bora bampa ibintu by'amafaranga arabirangira turiko turashwana ibiki nibiki urumva ariko nimuhuza ko umuntu nahuza na bose kuko sa amafaranga rero namwe muzorabe ahubwo muze mwizere ko creativity zanyu eske zirapasa urikura kubita ahantu ega hari umuntu akubita ahantu ega nabijya by'ubutare bimba hari abantu kubitwa avuga ati ntaki ugahindukiza urumva rero nimudaganira ahantu ubona hadapasa Rwanda n'ijya creativity dufate par exemple pasito ya creativity y'amazina none ntiyagiye creativity ya Keboyebo ugibuze ngo mu cité sibyo ni byagiye creativity zayimwe yigira umuntu mengo avuga umengo ntazi kuvuga ntiyagiye nawe rero icunguzi ya yari ariko iragenda ya creativity rero uraraba kugenda na creativity yawe mutamire iragenda ego rero namwe byo ubona mengo ukoze igihe kirekire ntibirakunda raba creativity yawe ati eske ibi bintu biriko mu buzima busanzwe tubona murakoze cyangwa ati none gabi mu bintu ukora ukeneye umutangana gute avuga ati je nati niwe muranije zitanu cyangwa 10 ubundi tinanye mazibiri tinanje mumwe erega harimo n'abatazokenera muri 10 kubera ibintu byabo bitaratora inzira kandi abo bose urumva n'abantu bisaba kurera ukerekana ati rabira ku bandi kuru kuduga turatahorana reka rero dukoresha umwanya kugira ngo abumva yuko bashobora kuba indongozi z'abandi mushobore kuba muhaguruka mwebwe nyene mu bitorere hama ibisigaye mani komeza guturinda imikoshi ibisigaye tuzimenye Jenu mbijwi rimwe niyo mpamvu abene jimba ukuboko hejuru abene jimba ukuboko hejuru abavyemeje nta mukobwa kina comedy mwemo abakobwa nta manyanga urashaka kuba secretary sa wobika inyumba 10 secretary ninde reka kwitinya baga secretary icyo kigega wewe grupenya wikigega wewe secretary arandika amahera yinjiye afite registry batinjira anya ashaka bafite izina ninde hajya Elize Yesu turakeneye mutara icegera cya perezida
ubu perezida apfuye oya twebwe ntituri manyanga ahubwo manyanga kubyemera si igisabo manyanga ntubyemeje nibaza ko imanza si ingorane gusa iyo n'imanza ziba ziryoshe ziba zitesa sibyo rero bon aje namwe nari nifujije kwihenya basi mwagize kuri dans ma part j'aurais dit vous préférez yuko muza murakreya n'amashusho pourquoi pas sibyo mugakreya ok zino onye tukemvita abagenzi bacu babaza hena twese ngaho turabafise hama bakaza iyo mbwa yari ide yiwanje umusime wo ntamwe basi yashikirije basi ndogenza nanje ntayishikirije rero no kuraba mukaza murategura n'amashusho nk'abakomedie muri groupe imwe kandi muri mushaka gushika ahantu hamwe yarayo gusa sinagwara sinagira iki ushaka kwivamo ushaka kuba mu itsinda basi ushaka kwivamo umwana 50% system barashoboka reka gutwara 50 ugatwara na 30 biratahuritse semene di nabandi mehera tahuritse cyane ukwezi kwatukisha femi yes yaza biratahuritse nuko rero mbi nama yoragirira ngaha araho groupe irazashobora ya uzo zurashira ko mu cibitoki cyangwa mu rumonge nibo ucufotora bordero gusa ntabi hama ikindi nyuma y'ukwezi tukaraba icyo gukora rero sasa si ibintu murabe kwangura ngo muyibwirije rero bacaka ikora oya mbese mutega kuba muhari iryo groupe tuba kuyaze turabe ko ati mwaramutse neza ati safi nta linki jaga nta linki nuko rero nibaza ko n'abagenzi neza ibisigaye nibaza ko twahaguruka tugasenga hama tukaramukanya dutaha kiyego basi dusengere Dara twese uri mu ijuru biza kuno munsi turekera ibicumuro byacu nk'uko natwe turekera abatugire nabi duteganya ibitosha nabi amadukiza kabiri amen ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen.